Inyuma y'imisi mike cyane umuhari w'inyeshamba za M23 RDF wigaruriye agace ka Mpwenzero n'ubundi buce butari buke. Amakuru dufise nuko Wazalendo yongeye kwisubiza kano gace mu buryo bwiramvuye, bitakiri mu majambo. Tuvugana Wazalendo yamaze kuba yisubiza kano gace ka Mpwenzero. Turaje tubabwire ingene zino operation zashoboye kugenda. Ivyo bikaba vyabaye ku munsi w'ejo w'inkerezo rya 16 kuno kwezi turimwo no mwaka turimo. Nuko nyene kuri uwo munsi nyene M23 nayo yagavye ibitero ahasanzwe hari birindiro vya Wazalendo muri mining. Naho turaje tubabwire uko vyagenze, uko vyari vyifashe, uko imigwano yagenze muri rusange. Muri ano makuru si byose zo kuyaga, turaza kuyaga kubijanye n'umubabaro, uburuhe, inzara nyinshi iriko irarangwa ngaha muri M23, ndetse turaza gufata umwanya dusome ubutumwa bamwe mu ba M23 mu basanzwe bakunda ino M23 wabashoboye kuturungikira, aho batubwiye yuko muri M23 ibintu bitifashe neza, ibintu bigeze habi kuruta uko batari bibaza bino bintu. Sivyo gusa, turaza guca ku zindi mpande zose tunayage uko ibintu bimeze, uko ibintu vyifashe ahanyene muri Kongo, cyane ku mirongo y'urugamba. Ariko mu nkundire tubanze duhere ngaha kuri operation yabaye ku munsi w'ejo dimanche 16, aho Wazalendo mu masaha y'umugoroba yashobora kugaba ibitero bikomeye cyane ahasanzwe hari kirindiro c'inyeshamba za M23 muri Mpwenzero na gace M23 yari imaze imisi mike yigaruriye. Ariko Wazalendo yababwira yuko ata mwanya wo kuhamara, batabemerera na gato kuguma bafise kano gace. Reka rero manze namutse cyane mwese mudukurikirana aho muherereye hose, abari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari hanze yacu, ndavuga mu Rwanda, muri Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, tutibagiye abari muri Zambia. Reka abari muri Afrika bose mwiyumve yuko tubaramukije, tubahe n'ikaze na kino kiganiro. Tutibagiye kuramutsa abari muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Aziya, mu mpande zirenze z'isi. Twongeye kubaramutsa tunabiyegereza, tubaha ikaze mu kino kiganiro. Ni ikiganiro gito cyane, twobasaba yuko mwofata kano kanya kugira ngo mukurikirane cyane ivyabereye ku mirongo y'urugamba ndetse n'ibiriko biravugwa mu mugwi w'inyeshamba za M23. Ariko tunabatumira cyane ku bantu muba mukeneye kwinjira mu magroupe WhatsApp yacu kugira ngo duze turabaha amafoto y'ivyabereye ku mirongo y'urugamba, ndavuga abahapfiriye, uko ibintu vyari vyifashe muri make. Iyo tubirose kenshi turakunda kubisangiza abadukurikirana. Rero ntiwitinye kuza mu magroupe yacu WhatsApp, ngo iyo link ya mbere ushobora kwinjira hama ukanagira icuza urakura muri groupe ndetse cyane ku byo tuba twavuze. Ariko twongera dushimira cyane abumvise akamo twabateye yuko tugomba kugura igikoresho cya connection kugira ngo turabaha ibiganiro byinshi by'ikibiriraho. Reka tunabashimire cyane amaze kubikora, tunatumirira abandi cyane kuko ama $500 twari twaparvenye gukoresha ntabwo arakwira. Ariko ndazi ko muri abantu bacu kandi mugiye kubikora vuba bwango. Reka tubashimire, nizera yuko bizogenda neza kuko uyu ufise abantu ubufise n'ibintu. Nuko nako ndababwira ibijanye n'imigwano yabereye ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba muri Mpwenzero, aho iyi Mpwenzero vyagiye kurangira Wazalendo igaruriye ibice 100% n'imigwano yabaye nka surprise, mu gihe M23 yo yari ikijaja ahubwo igerageza kwa defense kugira ngo ifate ngo ibindi bice. Ariko vyagiye kurangira Wazalendo iteye contre attaque maze iza gusora zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri buno buce ataco bagiye batwaye. Amakuru ruse nuko zino nyeshamba zashoboye guhunga, ziromokera mu bindi bice bisanzwe buri miyo micungararo. Maze amakuru dufise nuko zino nyeshamba vyagiye kurangira bimwe mu bikoresho bari bafise nko muri stock, ibifungurwa vyinshi bari bafise bibafasha nk'umusikari ku rugamba batashoboye kuronka umwanya wo kugira ngo babitore babihungishe. Navyo bikaba vyaciye vyitorerwa n'aba Wazalendo baraye bafise iyi Mpwenzero 5/5. Rero twababwira yuko abene igihugu bangaha muri Mpwenzero, twabwira yuko hagwiriyemwo abanyamurenge, hagwiriyemwo abandi
jonke abasanzwe bafana zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri make muri rusange twabwira yuko umubabaro ari mwinshi kubera ko babonye ko Wazalendo yagarutse muri ubwo buce muga bitabuza yuko hariho benshi cyane bishimira umuzo canke igaruka ry'abo Wazalendo muri aka gace ka Pwenzero. Mu Wazalendo twavuganye mu masaha ya gatondo niyo yatubwiye ati tayari bidasubirwamo twamaze kuba twigarurira abanyarwanda twabirukanye. Murabizi ngene aba Wazalendo bavuga rero n'amashi menshi kuba Wazalendo bakomeza gukora ibikorwa by'iteka kambere novuga yuko bakwiye amashi bakwiye gushimirwa cyane vyimva mutima nkuko nubwo tubona nubwo leta yabo naho nikirabishiramo uruhara. Musi no twabonye aka video ko Wazalendo muri Masisi bariko barahabwa gasalaire, ahubwo twonasaba leta ya Kongo nyamba itumva yuko boga ivyo bashoboye byose kugira ngo bashobore kuza baramotiva aba Wazalendo, kuko le Wazalendo nibo bantu uvuga yuko bariko barakora ibintu bidasanzwe ngaha ku butaka bwa Kongo. Rero nk'abakunzi b'amahoro mu karere, nk'abakunzi b'igihugu cy'u Burundi, abakunzi b'igihugu ca Kongo, abakunzi b'amahoro, abanka ubujyajya, abanka ubusuma, muze dukeze Wazalendo kuko irikira twereka novuga yuko ibintu biri kurundi gosha. Tunavuga yuko mu gihe Wazalendo yobaye itabanga muri Kongo, yoba itabaye hari, yoba aba banyagihugu muri Kongo atijijutse, yoba aba Wazalendo batabonye yuko urugamba rugwabo kandi bategerezwa kugwa n'igihugu cyabo, iyi Kongo iba ibintu biba vyarayangaye muri make. Kuko FARDC mwagiye kubona yuko FARDC atari ya Kongo, FARDC ni y'abanyarwanda, kuko wasanzwe yarayubatse ni Kabila nawe origine yiwe abenshi ndazi yuko mwamaze kuba muyitahurwa. Rero mwumve yuko Wazalendo haba muri Nord Kivu cyangwa muri Sud Kivu bariko barakora uko bashoboye kose, bariko barakoresha ingufu nyinshi kugira ngo bikure kano gasuzuguro kino zino mbwebwe zasarambwe zikomeza kuduza umunwazo. Ko nk'ubu amakuru mukaya muraza kumva Moise Nyarugabo avuga yuko Wazalendo bagira bakorere ihonyabwoko abanyamurenge basanzwe baba muri ivyo bice. Ndazi ni inkuru iri soni muza kumva, ni inkuru mutogenda mutumvise kuko tumaze kuba dutahura imvugo zabo. Ariko aho nyene tukiri ngaho nuko twabwira yuko aho nyene ku munsi wejo zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nazo zagerageje kugaba ibitero simusiga, ibitero bikomeye aha muri mining. Ni ibitero byafashe umwanya utari muto kuko inyeshamba zaje jariye Karungu. Wazalendo navuga ati aha kwadukura no kubanza kutwica twese. Amakuru dufise nuko rero aha muri mining Wazalendo yashoboye gutena maze birangira Wazalendo ariyo iriko irukako zino nyeshamba. Amakuru dufise nuko byarangiye ko Wazalendo iriko iriruka irenza imisozi n'indi zino nyeshamba inyuma yuko bagavye kino gitero ngaha muri mining. Birangira Wazalendo bihagaze ko kuko amakuru dufise nuko Wazalendo bahise baronka ramforo yihuse ivuye mu cengara yaho nyene maze bakubita zino mbwebwe za Sarambi canke zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF batababarira. Amakuru dufise nuko zino nyeshamba zitari zike zashoboye kuba zihasiga ubuzima. Ayo n'amakuru ava mu bene igihugu basanzwe batuye ngaho ndetse no mu Wazalendo. Wazalendo sike tubanye neza, ndabashimira cyane haba muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Barafata kanya nubwo atamanya mu bindi bafise bakatubwira ati situasyon zimeze ku rugamba. Urumva ni ibintu vyiteka tusha tunaronka ivyo duha abadukurikirana, tukabarinda bwabo beshi bwa babandi bakora amakuru kugira ngo bashobore kuba baronka fan base, bazana amakuru uvuga y'amahimbano kugira ngo ntibabure ico babwira abadukurikirana. Rero amashimeshi kuri Wazalendo muri ko murakora ko mushoboye kose mu kuduha amakuru y'imirongo y'urugamba. Rero mwumve yuko ngaha muri mining vyarangiye Wazalendo ihatenye, vyarangiye Wazalendo iri muri ico kibanza itigeze ihava, kuko amakuru dufise nuko zino nyeshamba zaciye zongera zisubira mu bice zari zisanzwe zirimo, inyuma yo kubona yuko amazi atari yayandi, inyuma yo kubona yuko urugamba rutoroshe, urugamba rwari rukomeye cyane. Rero novuga yuko aha nyene ari Wazalendo yongeye kwisubiza ku mutamana, Wazalendo yongeye kwisubiza iteka ryayo nkuko yaryamanye, nkuko imaze imisi iduza idrapo rya Kongo. Ikindi no babwira nuko ku munsi wejo mu gihugu cy'u Rwanda hari hatanzwe itegeko yuko atamunyarwanda canke ata kibanza na kimwe kisanzwe kirabisha mu mupira
bokwerekana imace yahuza igihugu ca Congo n'igihugu ca Nigeria. Ariko inyuma y'ivyo byose ntivyabujije yuko igihugu ca Congo gikatisha itike yo kuja gukina igikombe c'isi c'umwaka wa 2026 kizobera muri Canada. Rero abanyarwanda bumve yuko nubwo mutemerewe kuraba imace ari ikintu citera, kuko ndovuga yuko ari ryo bari ryambere mu mateka muri kano karere kacu turose umugwi uja gukina igikombe c'isi. Mwumva n'amateka, mushaka mwebwe banyarwanda mu byishimira nubwo mutaratse amahirwe yo kuraba ino match, uko twarabonye itangazo rya polisi y'u Rwanda aho yihaniza kira munyarwanda wese kutaraba imatch ihuza Congo ndetse na Nigeria. Ariko nababwira yuko ibyo bitabujije abakongomani korana umunezero udasanzwe, bitabujije abakongomani gutsinda Nigeria maze bakaba qualifié mu gikombe c'isi kizoba muri uno mwaka tugiye kwinjira mu 2025 neza na neza hariya muri Canada. Rero bivanye n'ugwandiko polisi y'u Rwanda yashyize hanze ku munsi w'ejo kubuza bene igihugu kuraba iyo match, ni ibintu vyatweretse ibindi bintu utari bwabo, nubwo twari tuzi yuko abanyarwanda batarukundo bafitiye abakongomani, ahubwo boho baraye babishimangiye, kuko nuwarabishidikanyaho ubu arabona yuko leta y'u Rwanda ataciza canke atabyiza yifuza kubona muri kano karere kacu ka EAC. Ibiba byose byiza ahubwo ari umubabaro kuri bo, iterambere ikindi gihugu kuri bo, ndavuga leta y'u Rwanda bo igisebo kuri bo ni inzigo y'inzikira baca babikira igihugu kiba cateye imbere ngaha mu karere. Rero novuga yuko tubitindaho, ciza nuko twaserukiye mu karere ka EAC, tugiye kubona Congo ku ma television iriko irahura na bijya bihugu byo muri Europe, bihugu byo mu migabane iteye imbere, tukongera kubibona atakibazo nikimwe. Kandi dusimbire makuru avugwa mu muhari w'izinyeshamba za M23, aho amakuru dufise yuko avuga yuko iyi M23 yacitse intege, ibintu bitacoroshe, maze ibintu babahendesha ubwa mbere cyangwa ibyo bababwira bisa nuko bihwanye n'ivyo bariko barabona uno musati muri M23 bimeze gute. Bano basore ba Makenga bananga, bano bacakara ba Kagame na Kabila ati bimeze gute. Ivyo twabwa nuko ubutumwa dufite bwavuye ngaha mu gihugu ca Congo nuko abagwanyi ba M23 baracitse intege, abagwanyi ba M23 barashonje, abagwanyi ba M23 nta fashanyo kandi ntibagihabwa udufaranga warahabwa mu kwifashisha ndetse no gufashisha imiryango yabo. Bamwe bariko makuru dufise nuko bamwe bariko barahunga imirongo y'urugamba, imirongo y'intambara uko bukeye nuko bwije, ndetse banatabaza abiwabo cyane yuko bofashwa ukuntu bashobora kuva muri ubu bucakara, ndetse bakanavuga yuko abiwabo basabwa kumenya yuko ibintu vyifashe nabi ngaha muri M23. Baragerageza kubaza kubijanye n'ubuyobozi bwa M23 ikijanye n'imibereho yabo, ariko ngo nta nyishu nziza bahabwa baronke, kuko bisa nuko bariko bameze nk'abacakara bameze mengo barakoronijwe, bigatuma muri M23 umubare mwinshi, umubare w'abaguma bahunga imirongo y'urugamba uba mwinshi. Abene gihugu basanzwe bafise ababo muri M23 barasabwa gufasha ababo kuronka inzira ibashikana mu miryango y'abakitahira ahatekanye muri rusange. Rero mwumve yuko umunyeshamba ibintu bitoroshe nta nabuke buke, nuko ibintu vyifashe mu nyeshamba. Mwumve yuko inzara, imfashanyo ntayo bakironka, ibiki n'ibiki byose mu byo bahora baronka uno munsi ntabwo biriko barabironka. Amakuru dufise nuko iyo bagerageje banabaze ikibazo cyuko agafashanyo kabo kifashe canke bagomba guhabwa ibyo bahora bahabwa, ibintu bitaborohera. Rero nuko reka ndabashimire mwe twabanyuma kino kiganiro, nizera yuko mwabashije kumenya byinshi uko byifashe ku mirongo y'urugamba ndetse nuko mu karere amakuru karavugwa. Ariko sinogenda nababwiye yuko
kijanye n'inkuru donc nafatiye uga video kaho abasivile babiri b'abanyamurenge babonekanye bafise inkoho z'amakarashnikov mu gihe iyo barashe Moise Nyarugabo ashitangwa kuvuga yuko barashe abene gihugu. Reka turangirize kuri no nkuru nza kubasomera aho ku munsi wa gatanu igerekezo 15 Munyonyo uno mwaka turimwo wa 2025 ihuriro rya AFC M23 RDF Tabara FNL Nzabampema twigwaneho ryakoze ibitero ku banyagihugu bo mu bibanza ku bibanza bamwe abanyagihugu naho FARDC isanzwe ifise ibirindiro neza na neza muri Muramvya Mugogo mu ntara ya Rushimisha mu muji wa Bijombo intara ya Uvira. Moise Nyarugabo yarabishimagije cyane ariko ahagana isa 9 z'ijoro kuri wa gatandatu igerekezo rya 14 Munyonyo habaye ibitero by'indege muri Mikenke aho iyi coalition y'abatetsi ifise icicaro gikuru. Uwo Moise Nyarugabo yataye umwanya acatangura kurira nkuko avyivugira. Abasirikare babo b'abanyarwanda bategerezwa gutera Wazarendo FARDC nabo niko warisho yose ariko bo ngo ntibabatere. Urumva warungitse buno butumwa yerekanye yuko Moise Nyarugabo iyo bariko baratera M23 kira advancinga ari umunezero kuri, ariko iyo babadomye bakabatabira aba ari donc aba umengo FARDC cyangwa Wazarendo ikoze ibidakogwa. Moise Nyarugabo aryoherwa M23 kirarasa ariko itaraswa. Ibi rero nivyo bagombye kutubwira aho mbere banagiye batubwira mu bice byagiye birabera mu mirwano aho M23 yagiraga ibitero ibitwaye babwiye makuru yeje yuko itashoboye kugira kayisite mbere aho baraje ku birindo bya FARDC yahise ibavugutira umuti maze biza kurangira M23 habuye abasirikare batari baki ndetse na benshi twarababwiye yuko abashoboye gukomereka ku mirongo y'urugamba bari mu kambi y'abarundi iri ngaha nyene muri Muramvya ndetse bariko baravura zino nyeshamba zashoboye kuba zihitanwa n'amasasu. Zino nyeshamba zashoboye kuba ziraswa maze zirakomereka. Inyuma yo kugira ngo bashobore gufungwa canke babazwe vyinshi, murabizi yuko habanza gufatwa igihe cyo kubitaho kugira ngo bashobore kwitaho amagara yabo na cyane mu kubavura inkomere, mu kubitaho no kubafaha buri kimwe cyose baba bakeneye. Rero numva umengo manarondogoye, reka ndabashimire cyane mwebwe bose babanye makino iganiro. Mutibagira kwijira ama group yacu WhatsApp, link yacu mwayibonye ngaho muri commentaire ya mbere. Murashobora kuyica kuyikira kugira ngo binjire mu group yacu WhatsApp. Hama tubandanye tubaha amakuru cyane yagezweho mu karere k'ibiyaga bigari aho tuzagerageza kuri uno munsi kubaha byinshi bigezweho. Bye bye.